festival y'umuco iteguwe ariko mbere na mbere ni cyumviro cavuye muri uriya munsi mpuzamakungu wahariwe umuco muri Afrika, niho byose byatanguriye, ariko kandi ni kimwe mu bisanzwe biri muri gahunda za Iteka Youth Organization mu gisata cy'umuco n'akaranga. So rero festival rero yateguwe mu rwego rwo kumenyekanisha umuco w'Abanyafrika. Harimwo Abanyarwanda, harimwo Abarundi n'abandi, ni ukuvuga ni umuco aho tuzokwerekana indirimbo, imbyino z'ikirundi, imbyino z'ikinyarwanda n'izindi, aho tuzokwerekana imyambaro y'Abarundi nk'imbega, mu rwego rwo kwerekana yuko hariho umuco tugomba kugarukira, tugasura kandi tukawuduza, tugasura tukawumenyekanisha hirya no hino ku isi, kuko ubutaye umuco, ubutaye akaranga, abataye ibanga, kandi abataye akaranga nyine abataye identité. So rero urumva ni mu rwego rwo kumenyekanisha iyo mico yacu, kuko ni imico dukunda, ni ibintu abantu benshi siritu nk'ugwaruka badakunda kwitaho, batakicitaho cyane. Rero turashaka rero kongera kandi kuvyura ukanovera ku muco w'Abarundi, w'Abanyarwanda. Donc azuba mu rwego kugira échange culturel canke artistique, nico iyi festival izoba igamije. Ni kuvuga uyu munsi twatanguye inyigisho ku ba artiste twatumiye kugira ngo bashobore kumenya ico barico. Urabona nka mu artiste canke munyakaranga canke umuhanzi, baba bakwiye kumenya ico barico, baba kugira ubumenyi mu byo bakora kugira ngo bibafashe kandi bifashe naho baherereye muri societe, mu kibano, bamenye ico barico, ico bashobora kungura mu buzima bwa misi yose mu kibano. Rero uno munsi twatanguye izo nyigisho, twagiye hirya no hino, tugaruka no mu mateka amwe mu bihugu byacu, tugaruka mu mateka ya Afrika muri rusange, aho twize tukeshanja icarico umuhanzi, icarico umu artiste, nico ashoboye hamwe n'ivyo akora, ico bishobora kumarira igihugu, ico bishobora kumarira Afrika muri rusange.